Ndabaramukije amahoro y'Imana, ndabaha kaze muri kino kiganiro. Turi mu rukurikirane rw'inyigisho zitwa itara, aho turabira hamwe ico bisigura kuba umuntu w'Imana, kuba umwana w'umuco, umuntu agendera mu bugombe bw'Imana. Muri iki cigwa turaza kuvugana kw'ijambo ukugororoka canke ubugororotsi, n'amajambo asigura ikintu kimwe. Hanyuma jewe ndabaganirira nitwa Niyonizigiye Asher, ndabahaye ikaze muri kino kiganiro. Uyu munsi twisunga ijambo ryanditswe mu cete intumwa Pawulo yandikiye abakristo b'i Roma mu gice ca gatatu kuva ku murongo wa 21 gushika ku murongo wa 26. Turaza guhagarara cane ku mirongo mikeya muri iyo mvuze. Havuga ngo ariko noneho ivyagezwe bitariho, ukugororoka kuva ku Mana kurahishuwe, gushingirwa intahe n'ivyagezwe n'ivy'abavugishwa n'Imana. N'ukugororoka kuva ku Mana kuzanwa no kwizera Yesu Kristo, kugira ngo abizeye bose baguhabwe, kuko atatandukaniro, bose bakoze ivyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana, batsindanishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu. Uw'Imana yashizeho kuba impongano y'uwizera, ayigirwa n'amaraso yiwe, kugira ngo Imana yerekane ukugororoka kwayo, kuko yirengagije ivyaha vyakozwe kera kubw'imbabazi zayo, no kugira ngo yerekane ukugororoka kwayo muri iki gihe, ngo ibe iyigororoka n'iyitsindanishiriza uwizeye Yesu. Aya majambo dusomye ni menshi gato, ariko nashaka twegeranye dutumbere kw'ijambo turiko turiga uyu munsi, ijambo ryo kugororoka. Muri aya majambo Pawulo yerekana yuko ukugororoka canke ubugororotsi ari ikintu cahishuwe kugira ngo Imana igihe abizeye Yesu bose, kandi abivuga mu buryo butuma wumva ko ukugororoka gufise ico gupfana no gutsindanishirizwa no gucungurwa. Yerekana yuko gutsindanishirizwa no gucungurwa ari vyo bivamwo ubugororotsi. Murazi ko ayo majambo twamaze kuyavuganako mu bindi biganiro. Gucungurwa bisigura yuko hariho umuntu yatanze ikiguzi kugira ngo tubohoke. Gutsindanishirizwa bisigura yuko urubanza rwatwagira rw'ivyaha rwaratuvuyeko, kuko twizeye uwahamwe mu gishingo cacu. Iyo rero umuntu amaze gutsindanishirizwa agakurwako urubanza rw'icaha, iyo umuntu amaze kwakira uku gucungurwa, akabohorwa incungu akayemera, maze akava mu buja bw'icaha n'urupfu, bica bituma Imana imuha ukugororoka. Iri jambo kugororoka mu gifaransa baryita droiture canke justice, bivanye na Bibiliya umuntu asomye, rishobora gusigura ibintu nyamukuru bibiri. Ikintu ca mbere risigura ni kuba umuntu yarobanuwe mu bandi, ugashirwa ku ruhande kubw'igikorwa kanaka, uwera. Kenshi muri Bibiliya bakoresha ijambo uwera, ariko n'ijambo umugororotsi rirafise iyo siguro. Iyi ni insiguro tubona cane muri kino gisomwa, kuko uravye uku kugororoka kuvugwa, si ukugororoka gufatiye ku butore, ku ngeso nziza, ku bikorwa vyiza, ku mico myiza y'umuntu. Ni ukugororoka gufatiye ku gikorwa Imana yonyene ikora, ikaguha umuntu biciye muri kwa gutsindanishirizwa, biciye no muri kwa gucungurwa. Nkuko naremeje kubivuga, iyi nsiguro turiko turabona ni insiguro kandi ihabwa ijambo uwera canke abera. Igihe Bibiliya ivuga ngo muri hanga ryera, canke igihe Abisirayeli bitwa ihanga ryera, ntivyasigura ko Abisirayeli bose bari abanyangeso nziza. Vyasigurwa ko ihanga ry'Abisirayeli ryakuwe mu yandi mahanga, riratoranywa, rishirwa ku ruhande kubw'igikorwa kanaka Imana yashaka kurituma. Na hano rero iri jambo bugororotsi rirafise iyo siguro, rirasigura yuko twahamagawe, kuko twakiriye agakiza, Imana idushira ku ruhande, itugira abantu bayo, itwita y'amazina atandukanye Bibiliya itwita, kuko hari ikintu ishaka kudukoresha. Insiguro ya kabiri, kuba umugororotsi bisigura gukora ibintu bigororotse, gukora ibintu biroranye, kuba umuntu w'imico myiza, kuba umuntu w'ingeso nziza, kuba umuntu akora ivyiza, kuba umuntu yitandukanya n'ikibi agafatana n'iciza. Iyi nsiguro nayo irafise irindi jambo nyene mw'ijambo ry'Imana riyigaragaza cane, ni ijambo ukwezwa. Ukwezwa ni ijambo risigura guhinduka mu ngeso,
bivanye n'uko hari igikorwa Imana iriko irakora mu buzima bw'umuntu. Ariko iri jambo ukwezwa tuzorigarukako, tuzoriganira neza mw'idonido, turabe naryo ingene turibamwo. Insiguro turiko turafatira kuri uyu munsi y'iri jambo ubugororotsi ni rya siguro ya mbere. N'ubu bugororotsi Imana iha umuntu mu buryo bw'ukuntu agaragara imbere yayo bitewe n'uko yakiriye Yesu Kristo mu buzima bwiwe. Ubwo bugororotsi nibwo turiko turabona muri kino cigwa. Uku kugororoka kuvugwa ntiguturuka ku ngeso nziza canke ku bikorwa vyiza umuntu aba yakoze, gutangwa n'Imana ku buntu bitewe n'uko umuntu yizeye Yesu Kristo. Ni igikorwa Imana ikora mu buzima bw'umuntu, si igikorwa umuntu yikorera. Kuko muri rya jambo havuze ngo ubwo bugororotsi ngo Imana yarabutanze irabuha abizeye Yesu Kristo. Uku kugororoka tuvuga ni ukugororoka kubakiye ku gucungurwa no gutsindanishirizwa. Ntikubakiye ku kintu umuntu akora, kubakiye ku kintu Yesu yakoze, ku kintu Imana yakoze mu buzima bw'abantu bose bemeye bakakira agakiza. Ni ukuvuga ko umuntu wese yakiriye agakiza arahabwa uku kugororoka. Mu yandi majambo, uku kugororoka si ukwa bamwe bamwe, ni ukugororoka guhabwa abantu bose bizeye Yesu vy'ukuri, tutaravye ishengero basengeramwo. Umuntu wese igihe cose yabikoze akakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wiwe mu buzima bwiwe, akamwemera nk'umucunguzi wiwe, yarahawe uku kugororoka, tutaravye ahari, tutaravye ingene asenga, tutaravye imico y'ishengero ryiwe. Uku ni ukugororoka abizera b'ukuri bose basangiye, kuko kuza guturuka ku gakiza, ako gakiza nako twese tukaronka co kimwe. Mu gitabo mu cete candikiwe Abanyefeso igice ca 2 kuva ku murongo w'8 gushika ku murongo w'9 niho havuga ngo ubuntu nibwo bwabakijije kubwo kwizera. Navyo nyene ntivyavuye kuri mwebwe, ni ingabire y'Imana. Ntivyavuye ku bikorwa vyanyu kugira ngo hoye kugira uwirata. Iyo turiko turavuga ivy'agakiza nta numwe aruta uwundi. Abantu mwese mwakiriye agakiza, abantu twese twakiriye agakiza, twakaronse biciye mu nzira z'imbabazi z'Imana gusa. Nta buhinga bwajemwo, nta bushobozi bwajemwo, nta butore bwacu bwagize uruhara. Nico gituma uku kugororoka tuvuga tugusangiye twese kandi ku rugezo rumwe. Ikindi twovuga kuri uku kugororoka nuko gutuma umuntu aboneka imbere y'Imana nk'umuntu yemewe, ariko ntikuza gukuraho ingeso mbi umuntu aba asanganywe. Iri jambo rimeze nk'irigoye cyane abakristo, kuko iyo mvuze ngo ndi umugororotsi mu mvugo y'ikirundi umenga mba mvuze ko ata kintu kibi na kimwe nshoboye gukora. Ariko namwe murabizi yuko hariho ibintu bitagororotse mukora. Nico gituma kenshi iyo musenga mwama musaba Imana imbabazi, kuko muba muzi ko hariho amajambo mwavuze canke mwatwawe n'ishavu mukavuga ibintu mutari mukwiye kuvuga. Ni ukuvuga ko kwakira ubugororotsi buva ku Mana ntibisigura kudasubira gucumura. Ico ni kindi kibazo. Ubu bugororotsi bwerekeye ingene tuboneka mu maso y'Imana, ntibwerekeye imico yacu. Ivyo vy'imico yacu bica biza muri rya jambo ry'ukwezwa. Iryo jambo naryo tuzorigarukako mu kindi cigwa. Abakristo b'i Korinto nashaka gutanga akarorero kuri iryo jambo mpejeje kuvuga, yuko ubu bugororotsi turiko turavuga budaca buhindura ingeso z'umuntu. Igihindura ingeso z'umuntu ni kindi. Abakristo b'i Korinto bari abakristo vy'ukuri, bari abantu bakiriye agakiza. Paulo yarabashingiye intahe igihe yabandikira mu cete ciwe ca mbere, igice ca mbere umurongo wa gatatu, yabisabera, yabisabejejwe. Iri jambo yararikoresheje. Mugabo ageze mu gice ca gatatu, guhera ku murongo wa mbere ushaka ku murongo w'9, yabagirije amacakubiri. Bigenda gute ngo abantu bera, ngo abantu bagororotse bagirizwa amacakubiri? Uku kugororoka tuvuga ntikwerekeye ingeso. Nukuntu Imana ibona umuntu iyo amaze kwakira agakiza, ingene mubona mu bijanye n'amategeko, kuko bifatiye kuri rya jambo ryo gutsindanishirizwa mu vyibuke. Ikibazo c'ingeso ingene zihinduka n'urugendo tujamwo biciye muri kimwe twita kwezwa, nkuko nabivuze tuzogarukako. Icanyuma nashaka kuvuga kuri iri jambo ukugororoka nuko abagororotsi bose, abizera bose bahabwa ukugororoka kungana. Aha twese tuba turi ku rugezo rumwe, kuko igituma turonka uko kugororoka ni kimwe. Nta baronka ukugororoka kwinshi kurusha abandi, kuko ntibivana n'ubuhinga bwacu, bivana n'ubuntu bw'Imana. Imana nayo igira ubuntu bungana ku bantu bose iyo bakiriye agakiza. Muri kano kanya nashaka mvuge gato ku nkurikizi z'ukugororoka. Mu vy'ukuri ukugororoka nk'uko twabibonye ni ikintu gifatanye no gutsindanishirizwa no gucungurwa.
nico gituma turiko turavuga ukugororoka tuza gusanga n'ubundi tugarutse ku nkurikizi zo gutsindanishirizwa, no kuvuga gukugwa ko icaha kubera igihano wari guhanwa hari uwundi yagihanwe mu gishingo cawe akakubera incungu. Inkurikizi ikomeye cyane ikomoka mu kugororoka, mu guhabwa ubugororotsi, nuko bituma dufitanira amahoro n'Imana. Turabibona mu Baroma igice ca 5 ku murongo wa mbere. Hariho ikintu gikomeye cabaye gituma ibintu bitashoboka kera uyu munsi bishoboka. Murabizi yuko kera Abisirayeli iyo bakoze ivyaha bagerageza kwiyegereza Imana bakoresheje ibimazi, bagatanga ibimazi kugira ngo amaraso yavyo aseswe mu gishingo cayabo, kugira ngo ntibicwe bazira ivyaha bakoze, ahubwo ico gikoko gipfe maze nabo bashobore guhangazwa imbere y'Imana. Bibiliya iremeza yuko ngo amaraso y'intama n'impene n'inka adashobora gukuraho icaha vy'ukuri. Nico gituma ubucuti n'Imana hari ahantu butashobora gushika. Mugabo uyu munsi kubera urupfu rwa Yesu, kubera kwakira agakiza biciye mu kwizera Yesu Kristo, hariho ahantu twashitse, umuryango uruguruka, urugo rw'Imana turemererwa kugwinjiramwo, kandi Imana itwakirana ugweze itaturabana ishavu nk'abantu batsindwa n'urubanza, itwakira nk'abana bayo kuko yaduhinduye abana bayo. Ibi vyose bishoboka kubera uku kugororoka Imana yaduhaye. Twarakiriye agakiza, Imana iravuga iti sinkibabona nk'abantu b'inkozi z'ikibi, ndababona nk'abantu batunganye mu maso yanje, kuko icatuma ndabacira urubanza carahavuye. Ubu bucuti rero dufitaniye n'Imana niwo mushinge wa bwa buzima tuvuga bw'abana bo mu muco. Murabona yuko hari ibintu ijambo ry'Imana ridusaba, nk'akarorero riradusaba kutiba, kutabesha. Yatubwira ngo tuvugane ukuri kandi twubahirize ivy'abandi, ibitari ivyacu ntitugombe kubihindura ivyacu. Ijambo ry'Imana rirabivuga, ariko nta na hamwe Imana yigera idufata ku gakanu ngo bidukoreshe ku nguvu. Imana irashaka yuko hajamwo no gushaka kwacu. Iyo duhisemo gukora nabi, turakora nabi, naho Imana yo yashaka ko dukora neza. Nico gituma rero ari vyiza cyane yuko twitwararika kugendera muri uko kugororoka bikava mu gushaka kwacu, kuko Imana yarashizeho umushinge utuma twubaka ubuzima bw'ubucuti nayo. Ubuzima nabwo bw'ubucuti bushoboka iyo twitandukanya n'ivyaha. Nico gituma inkurikizi ya kabiri, ubu bugororotsi tuvuga butwinjiza mu buzima bwo kuba abantu bagendera ivy'Imana ishaka. Ntidushobora kwakira ubu bugororotsi ngo duce twifata uko dushaka kose. Biradusaba guca twemera kugenda nk'uko Imana ishaka. Imana iravuga iti ndabemeye, ndakuyeho icabatandukanya nanje, ariko namwe ko muje mukaza kuba mu rugo rwanje, hariho inyifato ndabitezeko. Rero ntibisigura yuko kuba umugororotsi biba birangiye uca ukora uko ushaka kose, ahubwo bisigura yuko uba uhamagariwe kugendera muri uwo muco wo kubaha Imana. Guhabwa ubugororotsi ni honneur, ni iteka, ariko kandi ni ibanga, ni responsabilité. Ndashaka mbashimire kuba mwabanye nanje muri kino kiganiro, ndabasabira Imana ngo ibahezagire kandi ibakomeze mu kugendera muri uwo muco wo kugororoka kwaturutse ku Mana. Amen.